Nzogushingira inahe mukama mwami, ndakuri nahase mana yanje mukiza wanje, shingira inahe izina ryawe geranda, kuko warankingiye uramfasha, urokora umubiri wanje uwukiza urupfu, umutego w'akarimi kambikana ibara, n'umunwa udendekeranya ikinyoma. Tugire Kristo bakunzi bawe mukama aho muri ku mpande zine z'isi, mwebwe mwatoranyiriza mu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, ko ariryo mwebwe mwarihizemwo umuhigo wo gusenga mugahura n'ububasha bw'Imana. Ndabahaye ikaze rwose muri uyu mwanya mwiza rero wo gusenga, tukuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Wana ko nabaye inahe na audio atandukanye, arimo inahe zikomeye rwose, harimo inahe zishingiye kuri twebwe b'indani n'ivyamwa twama, na twebwe b'inyuma n'ivyamwa twama. Natangaye ubundi n'abantu batanguranye na Komera Kristo ni muzima, kuko yatanguye mu kwa gatatu 2023. Ni bake na nahe nari bwumve simba benshi bari bashasha baje vuba, mbwa abantu abakristo bakera. Natangaye gose, none rero mwumve ngo nahimbawe. Niyo mpamvu gato cyane gose nagira ndababwire ko bimwe mu bintu bizugurura ibirere byiza ku buzima bwanyu ni kumva inahe z'abantu no gushinga inahe Imana. Iyo wumvise inahe y'umuntu bikuremamo icizere cyuko nawe ari ico Imana igiye kugukorera, bigakosora n'ubwenge bwawe. Kandi naco iyo ushingiye inahe Imana byugurura ikirere ciza ku buzima bwawe, ku buryo bw'uko Imana ivuga ati mfite umwana wanje ndamwishimira, reka ndamukorere n'aka kana atarazi kugira ngo abantu bamenye uko nkora. Buriya rero aho niho hari imbaraga, aho niho hari ubutware, aho niho hari ubushobozi, aho niho hari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngena nangara gose uko Imana igenda idukuza, uko Imana igenda iduha kwamamaza ububasha bwayo. Ntitutinye n'amaso y'abana bantu, karatsinda amaso y'abana b'abantu yarakwiye kutubuza kuvuga ubwiza bw'Imana. Inahe yiwe nayikwanje n'ikiganiro muraja kucumva, icumu Kristo yagize ikiganiro, yagize audio avuga ku bintu bijanye n'ikiganiro cari cabaye ku muvyeyi Bikira Mariya na ngaha muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima n'umushitsi twari turufise twari. Ndavuga nti uko biri kose Imana hari ikintu iriko irakorera muri uyu muvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, ku buryo bw'uko bishobora kugura amaso y'imitima y'abantu. Twarahamutse duhamugwa n'amadini, twarahamutse duhamugwa n'amashirahamwe, twahamutse mugeze ku rwego abakristo muvuga ngo abatunzi ntibazoja mu ijuru, mu bivuga kutariko, mu bivuga kutariko gose mukosore kore d'Imana n'ingene inzabu n'ifeza nawe yasize umutego wiki oya, kiretse umutunzi adatunganiye Imana, atagendana n'Imana, atagendana umutima uciye bugufi. Abakristo mwari mukwiye gukura, kubera iki? Ubuzima turi mu uyu munsi ni bw'ubuzima Imana yifuza. Buriya Imana niyigeze ibona ubuzima bwa nyamwigendako n'ubuzima bwa complementarity. Ni bwa buzima umenya ko ukeneye mugenzi wawe kandi na mugenzi wawe aragukeneye. Ushobora kuba ushoboye byinshi mugabo muri bike byo hasi nabwo hari ibyo utegerezwa gushobozwa n'umuntu. Imana ubwayo mukurema umwana w'umuntu avuze ngo tu. Kristo niyigeze abanyamwigendako no kwa Pilato murazi ko Yohani yarinze ari umwe mugariye, yari yarahawe iyo mbaraga. Mwene Siraka ariko aravuga mu kigabane ca 51 yaravuze ngo nzogushingira inahe mukama mwami. Aho rero ngo ukara akavyino ko gukenguruka ngo ndakuninaze Imana kuko uri umukiza wanje, shingira inahe izina ryawe kuko warankingiye uramfasha. Buriya buri munsi nta mukristo n'umwe yarakwiye kubura inahe mu buzima bwiwe, kandi ibi bintu byugurura ikirere ciza ku buzima bwacu, kuko iyo ufise inahe mu mutima wawe uba udafise ico uteka ukavuga uti nzi ko Eliya yagiye muri we n'ibikona.
Imana yabwiye ati genda kugageza Kereti. Mbwa Eliya ntiyarazi kugena ikigoni gishobora kuza, yabyumva mu matwi gusa. Muri icyo gihe nta canzo cy'uko umwasi ajya kugusuka ngo widodombe utakaze ububasha bw'Imana kibaho. Wowe warangingeye uramfasha. Ubyumve kwica impamvu ya mbere dukwiye gushingira inaha Imana ni uko idukingira ikadufasha. Bwa mukristo yashinze inaha ari ibihe bigoye yabayemo rwose, nanjye nkumva mbabaye. Ku buryo bw'uko kubera nari nkiri hanze navuga ati Imana je mu Burundi umuryango wa mbere nobona amasomo yandi nkumva umenga nyene no usengera, nkumva umenga kubona nkawuhanura nkawusengera ibyo babiheze ibitero byose bafise. Nkumva mbabaye nkabona abantu bikundaniye, nkabona uri kuraraba histoire y'umurabine, nkumva mbabaye cyane avuga none Imana bahumugisha. Uri kuraraba nk'ingabo y'igihugu karaba none Imana bahumugisha. Nkumva mbabaye mugabo nkumva mfise umunaniro wabo pe ubuzima bwabo. Tari kuvuga ngo barashonje bagize ni oya, mugabo numva mbabaye ndababwiye. Ariko imitwaro yose twikoreye abagenzi bacu, aha niho Pawulo yavuze mu Bakorintho ba 2:13 muzere ku murongo wa 4, muzirikana amateka y'urukundo. Urukundo rurihangana rugira neza byose, rwemera byose kandi rurinda byose. Nimutihanganira bene wanyu ngo mvuge mutumu w'abaruwe ngomba kuwikora ndabi ico nawukoza, babwije ukuri bizabagora. Ngo warankingiye uramfasha. Akukuntu rero Imana igukingira ngo igufashe ntabwo ibikorera mu kirere. Imana irakeneye umwana w'umuntu yisobanukiwe, ayubaha, ayitinya, agira neza, afise ubutonganuke bw'umutima kugira ngo ikizi igihugu kizise. Je ndababwije uko imbaraga hinafise no kumva ngo Murundi je Murundi kaza Kenya. Sindi kubahenda Imana yo mwijuru imbere icabona niyo mucamanza atabera adahindagurika ataryaryaye. Je birambabaza cyane. Je birambabaza gose. Ya mwarimu z'ubutunzi Imana yaduhaye ari bisabisho muto kwizigitiriye ko kuko nawe byabagejeje. Ugwago tugaze uyu munsi kwiruka n'amadini. Sugu kwiruka no gonyuza ikirenge mu isengero ngo nuko ari kwa Mungu. Ndabarahibwe bintu bizobibabera impfagusa. Iyo Imana yoduhaye abarundi n'abarundikazi nayo duha ibice bitandukanye. Nimubona ibice 99% ko turi abanyamadini. Ikaduha ibice 5% byonyene ya punition divine niyo njego. Byonyene naho nyene punition divine kunjya murabize je tutabiganiriye ko. Byonyene byo bihagije ko abantu tubumuco no mu nyubisi. Ibyo nari byo muzi kubera iki? Iyo uri kuraraba mu bihugu bifise ubutunzi bukenewe uyu munsi, igihugu cy'u Burundi kigira kangahe? Kiri hagati ya 5 na 8, gishobora kuba kigira 6 cyangwa 7. Ubutunzi bukenewe uyu munsi. Niba rondera abantu bafise ubwonko bufata kandi ubwonko bukomeye, uza gusanga rugwaruka ari abarundi n'abarundi kazi. Tabarahiye. Nurondera umunyembaraga, uza gusanga ari umurundi kazi. Bazovuga ngo Tanzania bafatire kuri koti impande zose. Kandi burya umugero ufise aho ukomoka, amanga atafise aho akomoka. Ikintu cyose kigenda nk'uko ufise aho gikomoka, ikintu cyose kirasa kigenda nk'uko. Urusoro rufise chargeur rupfa. Tumvikana ko bwiroshe ko tubyara abana badasanzwe. Mwibaza twakenyiki, mwibaza twatakaje amafaranga. Nagira amabwiye nimburi ko uri kunyuma amafaranga udafise Imana n'ubusa. Kuko wowe ugomba kuba umuhinga igihanganga mu gwiza tunga ngaha mu Burundi. Mbwara abandi hejuru yawe bazocinyiza ubutunzi bwawe. Kandi abona Imana ibafata nk'inzige kugira ngo ize kukubaza kuko nawe utigeze ugira umubabaro w'abashonje iruhande yawe. Je nimbari ikintu kimbabaza mu buzima bwanje nuko murondera ubutunzi kutariko. Mwibagira urupfu kandi arico kibi gisombe ibindi byose.
kandi utanga urupfu urekura urupfu nawe anakunda indyarya. Je nicyo kintu kinteye agahinda mu mutima wanje. Nicyo kintu yandiko rero ngo muri ko murakarasa ngo abatunzi ngo batunzi. Simbona icyo muhera ko nicyo muherezako. Sindabitaho. Mwavuga ati none ko abo bantu dufise babagowe n'abahiriwe bose batonda mu isengero habuze iki? Mwuka w'Imana utanga equilibre. Ubundi umutunzi atari indyarya arakeneye umukene w'umutima. Kandi umutunzi atari indyarya iyo ahuye n'umukene w'umutima bubaka isi. Mwene Siraka aravuga ati gituma nzogushingira inaye icambere nuko wankingiye uramfasha. Ndashimiye uwo mupfukanye dushingiye inaye, namwe ndabashimiye. Mereye kuba twatanguranye muri Komera Kristo ni muzima gushika none munsi. Cyane cyane mwebwe mushingiye inaye Imana, namwe mutaryajyanye Imana. Ni giki kizotuma Imana igaragara mu bana bayo? Kwiyunga n'abantu bubaha Imana bikingura imiryango y'umugisha. Aka kantu gafate kuri uyu munsi w'Imana pe, ukagwanirire pe, ukagwanirire ko. Kwiyunga n'abubaha Imana bikingura imiryango y'umugisha. Kwiyunga n'abubaha Imana bikingura imiryango y'umugisha. Nuko yahawe link akabyumva, nuko yabyigije akabibwirwa akabyumva. Ijya case sociale ubundi jewe nkitanguza nkiyihabwa ari ku Pentecote yo mu 2023 muri rya misi 9 y'amasengesho. Simba henda ntabwo ari ikintu nategekanije twagerewe hamwe uwo munsi nyine wa Pentecote. Kigenda gifise n'amazina ukugene nk'ubuye muri case sociale, ingene hazobamwo orphe ingene hazobamwo malade. Urumva ibintu byose bizira hamwe. Kandi arakoze kuri naduhaye amfatiye kuri geoje y'iminota 5 isozera. Bindi byose ni bitangaza by'Imana burya harimo n'ikinyegezwa c'Imana gusa gisanzwe. Mugabe iyo audio y'ubwa nyuma ishingiye ku mafaranga 50 yatoye muri Komera Kristo ni muzima. Akayagura ingurube ubakayigurisha 300 kandi nyabihumba 300 akumva bigiye kumubera kapitale y'ikugene mu buzima mu rubanza yimirije gukora atazokihanirwa kandi akumva atekanye. Agasaba Imana gusa kutajyajya kimwe mu 10. Niwo mutego wonyene warusigaranye. Niwo mutego wonyene warusigaranye. Ntuzoshoye kuvuga ngo n'ubundi nkabona mfise utuntu nico gituma tugira ku kwezi n'ukwezi gukurikira. Burya hari umunyuro w'umugisha wugaranye. Nukuvuga ikire ico cyo ni kofere inyigisho z'icyacu. Kwiyunga n'abubaha Imana bikungura umuryango y'umugisha kuri we no kubazogukomoka. Mwene Siraka aravuze ngo uko warankingiye uramfasha urokora umubiri wanje uwukiza urupfu. Mwari muzi ko iyo wiyunze n'umuntu yubaha Imana ushaka kuba uri kuri liste y'abahwera. Nabwiye ko gwera mu kwa mbere uri muryango wose abari liste y'umuntu azohwera kubera iki imbaga z'imyuka mibi. Ntibisigura ko uri muryango wose ubufise abantu bakuje imyaka 120. No. Ariko Imana kubera ko tutarondeza ibyaye, tutarondeza amateka, tutarondeza impinduka, yavuga nakunda abantu banje bishwe no kutamenya. Rero icyo gihe tugihagwa ku Pentecote jewe nkumva ko ari mu kintu credit ideni. Muga ko mu Kristo bazo ideni nuvuga case sociale watanga reka mabwire mbacire ku mayanga batavuga bimenye impamvu y'ibyavuye. Mugabo byara niwumva ko ashinze naye byaraje ngo anita barantu barazi bitutsi banutse ngo twubahanga ijambo ngo Imana araguhaye ijambo ngo twubaha ijambo ry'Imana rica mu kanwa kawe. Unotanguye kuzana iby'amafaranga sindi kubahenda nimba muri ko murondera Imana itari mu butunzi bwanyu muri njyajya. None niyo uzohurira na Yesu. Yeza kugira ngo mu bitano usange. Yeza kugira ngo mu gasho usange. Yeza kugira ngo ngaburira usange. Umugaburira iki? Amaboko yawe no bikiza. Umugaburira iyo sura yawe. Niyo mugira ahantu hari umuvukano wa Kristo bikanga ko mwashira amashikona y'aboro nica 10 niki. Namugisha muzohakura aho.
n'indoto bazozibarotorera mugabo muzokomeza muzigorwa kandi warose indoto z'urukiza, indoto z'amahoro, indoto z'ibyiza, indoto z'ibyishimo, bikomeze byange biyangare. Imana yari raba nk'iki kintu iruhande y'ijambo ry'Imana ryaramwubatse nigamba 50 ntuvuga ngo baranye arundeje vuga ngo nkutweje naco twomanya nkutwe ndagenda abwira ikintu kuyi hano hari umugisha w'Imana ntuzokwigera ugisuzugura nazo bamera igihumbi, kandi ikintu ushize ahantu hari umugisha w'Imana, hano hari ijambo ry'Imana ntuzokwigera ugisuzugura nazo bamera ijana. Kwiyunga nabo bahimana iminsi yose bikingura umuryango w'uwo mugisha, uwo mukristo bizokomeza iryo kinga rimubera umugisha gusumba uko abyibaza. Abaciye bahera n'abaragenda baheba no kumva ijambo ry'Imana n'abagizene, ariko abizigirwa barahagumye. Inahe zo muracyazumva nuko gusa batinya kuzishinga, kandi nabyo n'ubundi muryango mwugara w'ibyiza byanyu. Nimba abasambanyi biyunga bavuga ati tugira abafite twibakire hoteli tuzaturayicishamo amafaranga, kwereka inamwe abana b'Imana musinziriye bura, kwereka imwumva ko hano mushize 100,000, mushize 1,000,000, mushize 5,000,000 muba mumenje. Nicyo gituma mwugaye isoko iriba ry'ubuzima bwanyu. Ariko mubyumve ngo iyo muri abana b'Imana, none iyo mutatanga muri ka sociale iyo nayo yari kuvayo. Nawe nari mfise n'ubu nari mfise, nabwiye ko ubundi nta muhuza wacu n'Imana hari, mugabo hari inzira Imana iducishamo, hari ahantu duhagarara. Narabwiye ati mugomba kujabukira mu migisha ndababereye ikiraro. Kristo ni ikiraro cyuzuye mugana wari muri jewe, biza bitunanira ingene tubivuga tukabivuga twabivuga. Mugabo ni ukuvuga ubwiyunge bwacu buzoduhuza n'Imana gusumbuka mu bwibaza, kandi Imana ntibisuzugura, nimwe mu bisuzugura. Yonatani uri kurasoma muri Samueli wa 2 ikigabane c'9 urabona ingene uri kurasoma muri Samueli wa 2 ingene Yonatani yakunze Dawudi akamuha ibyiwe, ngo yamuhaye umutamana, amuha inkota, yamuhaye ibyiwe gushika hose yatangaye. Ariko rero Yonatani amaze gupfa apfana n'umuvumo uvuga ngo ntiyagira umwana wa Sawuli n'umwe asigara. Umwana w'imbeho ngo azira urwanko rwa nyina. Yonatani yari intungane, mugabo azira ubugome bwa se, arapfira ku musozi Gilibowa. Hasigara umuhungu we w'ikimuga Mefibosheti. Mefibosheti Dawudi yari yarayati na muna mugaye ibirenge, n'ubu yari yaraje muri rya tegeko rya kera ry'Imana azogera ku kirimba cy'umwami. Aca asanga Yonatani yunze isezerano na Dawudi, kandi Mefibosheti aramugaye, ntibikunda ko Dawudi amuzana ku kirimba, kandi bari barunze isezerano ati uzotanga undi gupfa azorerera umundi. Dawudi aravuga nicyo kunda. Mefibosheti yarageze ku rwego ageze imbere ya Dawudi bagiye kumutora Lodebari kwa Makiri. Yikubita hasi ngo akavuga ngo mbonye nk'iki gihe meze nk'imbwa yapfuye. Umwana, umwuzukuru w'umwana, kandi umuhungu wa Samuragwa kwa Yonatani wari Samuragwa ntiwarivura. Imana yamwicenye nawe kugira ngo Dawudi ashikirwe, ubundi nta kindi yazitse. Dawudi arabwira ati humura Mefibosheti, tekana, tuza, sinzoreka kukugirira neza kubera ineza ya so wawe Yonatani. Kwiyunga n'umuntu muzima. Iyo Yonatani atiyunga n'umuntu muzima ntiyari kwibuka ineza ngongera agirire neza umwana yasizwe na Yonatani, na cyane ko yarapfuye mu buryo bwo gutabarwa kwa Dawudi. Arabwira ati tora amazu n'amatongo byose bya so na sogokuru tekana utubutse. Kwiyunga n'abubaha Imana bikingura imiryango y'umugisha. Niyo mpamvu iyo uri umuhungu ukagira abarizo umugore muhuza, mwumvikana, mugira umugisha n'ingogana niba mudashingiye ku murage wa so na sogokuru.
nimukengera zigume kandi amatara yanyu y'amayaga mubyumve ngo nyuma y'imyaka 2-3 naho naragira inahe igaragara ku buzima bwanje nkiri muri uyu mvukano ngifise izamu ryo gusengeramo ndabizi ko nzogira inahe mu buzima bwanje. Izi nyigisho ubundi Bibiliya kare mu mwanya wo kwaka isezerano rishasha twabonye neza ko Imana ngo igira iki, Imana ngo niyo yonyine ikomeza. Umvirize ingene ivuga Imana ngo niyo ikomeza, ni hari muri za kangahe, muri za 40 ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje. Bakundwa Mukama ndabibiri banga jewe naho nopfa ejo nawo jandi hano kundi musozi, mwabahungu namwe mwabakobwa, mwabagabo namwe mwabagore, nimubona umuntu w'umuhamagaro abayimirije kuvuga iki, kuvugura bikintu mugasanga cyanditse muri Bibiliya, muzogikore muzokibyaza umusaruro. Ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje ngatuma imigambi y'intumwa zanje iranguka. Ni ngombwa haba ijambo kubera twebwe bindani, ni ngombwa haba imigambi kubera twebwe bumugisha ugaragara. Abantu rero mwagaragaje kwitambika muri kese sociale buno uburyarya ibi nibiki, ahubwo ko gukomeza uyinjiremo nayikoreremo umugisha mwisho inyungiri kuri wo gusomba icyo wakoze. Ngo mushiraho miliyoni 10 inyungu izoba kuri wo gusumba icyo wakoze. Ngo mushiraho miliyoni 100 inyungu izoba gusumba icyo wakoze. Nicyo mbibabwiye. Kuraje dufise tutaha. Kandi Imana igusubiza icyo watanze, iguha umugisha ku cyo watanze, iguha umugwiza ku cyo watanze. Wikomeza ijambo ry'umusabyi wanje, ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje. Ubundi womenga ijambo tuba tugihitiriye ni ijambo ry'Imana, mugadeka Imana icishije mu kanwa atavuga iri ni ijambo ry'Imana. Nimugire ibi nimugire kwiyunga nabubaha Imana bikingura imiryango y'umugisha. Ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje ngatuma imigambi y'intumwa zanje iranguka. Mukama nyaguhora ku ngoma, Mukama mwami w'abantu, wowe Yehova Yire, ngufise buri nyishu yose ishingiye ku musozi wanamiye twebwe ubwoko bwawe. Wowe Yehova Adonai, Mana ukora ibyo ushaka. Wowe Yehova Shama, Mana utuye muri twebwe. Icyubahiro ni icyawe, ububasha n'ubwawe, inganji ni iyawe, ubudangagwa n'ubwawe. Gushimiye n'umutima wanje wose kubwiye naye yo muvukanye kumwe n'izindi naye abana bakigumije bataraduka. Komeza udukomereze umuvukano n'abawugize bose aho bari ku mpande zine z'isi ndetse n'abazowugira mu myaka izoza. Tugarura inama zazimiye, abagize ikibatiri mu kiriza ngaho, ngo ntibarotorewe indoto, ngo ntibishyuwe ku bibazo, ngo ntibaguranywe amafaranga, ngo ntibahawe imfashanyo, ntibakubise urumenyetso rw'umusaraba mu gusenga, ntibavuze ibisabisho. Mukama abo bose batakaye, ndabizi ko atanumubazanye ngaho utamuvuze ko mugambi wo kumutabara ubatugarukanye. Ndagusabye umutima wa mweranda we muri twebwe, azatubwira imigambi yo gukora, azatubwira ukugene twokwiteza imbere duhunguke n'uzobukoze. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, dutandukanye n'ubugumbu twugurikire ciza cyo kubyara. Ndanasengeye n'izo ntambwe umukenyezi wo mushinga naye agezemo. Uramurinda ibyonyi by'ubwoko bwose, umurindi igisuzuguro cy'ubwoko bwose, umuhe gushira ahabona neza ahabwa abakwe n'abakazana. Dukingire nk'imbonezi y'ijisho ryawe, uburyo bwacu habone kandi uhagwitse, ibubafu bwacu habone kandi uhakomeze, imbere yacu habone kandi uharinganize, inyuma yacu habone kandi uhacyarore.
hagati na hagati. Turinde nk'imbone z'ijisho ryawe turongeye kubigusaba. Komeza ijambo ry'ibwizigiro rica muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Abakobwa bacu ubahe kwerwa mu byo bagusaba, abahungu bacu ubahe gukomera mu byo bagusaba. Ku buryo bw'umwihariko ndasengeye abakristo batakuryarya kimwe muri cyo. Imigisha yose tuba turakunda gusabye mwawe, ungire neza kubyivugiye bakabyumva ko ari gukomeza ijambo ry'umusabye wawe. Byo tuba turakubibaye n'uyu mwanya tujye kugusaba umugisha wo kwatura ku bwoko bwawe, wuduwe kandi uwuherekereje ibimenyetso n'ibitangaro. Igihe cyose tuzingwa ngo dukore ikintu runaka, duha umugisha. Ugize icyo atanga umuha umugisha, ugize icyo atanga umuha umugwiza, umuha umunezero. Mboneye akaryoho kwatura umugisha kuri wowe wese yumvise ko ari cyo yokora muri uyu muvukano. Uwabyibwirije, uwabyumvise bikamunaniza ntabikore, ntubimuhanire. Oya, umugirire ikigongo. Ahubwo nimba yarakihaniwe, muha umugisha, muha umugwiza kugira ngo ashitse icyo yiyemeje uzobukoze. Nambara shetani yamugobeje ururimi ikamuzingamika ibiganza, ndagusabye umugorore nka kumwe wabikora muri Isirayeli. Niwemere ko uwo muvumo ugendana, niwemere ko uwo muvumo umufata, niwemere ko uwo muvumo urakoze. Mwene Siraka ariko aratanga impanuro, yaravuze mu kigabane cya 50 ngo ubu rero nimuhezagira Imana yaremye byose, ngo kuko iminsi yose kandi hose ikora ibintu bihambaye. Mana, byumve ko tugushimiye kuko ukora ibintu bihambaye. Ni wowe Mana waduteye iteka ry'ukubaho kuvana tukiri mu mbana. Mpereye ku bibondo byaraye bisamwe muri iri joro turiko turarangiza n'ibindi bibondo. Ngo kandi iby'Imana itugirira ibigira ku bw'imbabazi zayo. Izo mbabazi Mukama nizo ziduteye kuvyuka kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Tugirira ikigongo duhezagira ubwoko bwawe, tugirira ikigongo dutandukanye n'imivumo, tugirira ikigongo dutandukanye n'imikoshi, tugirira ikigongo dutandukanye n'imibabaro, tugirira ikigongo dutandukanye n'ibyankiro n'inzangano, tugirira ikigongo dutandukanye n'ubukene, uduhuze n'umugisha no mu kwiza bwawe. Imbabazi zawe zitubeko mu izina rya Yesu Kristo. Ese Mukama uyu munsi woduha akanyamuneza ku mutima? Ese Mukama wotwugururira iriba ry'amahoro tukiri muri uyu mwuka w'abazima tukabyaza umusaruro? Ese twebwe abana bawe woduha kwamara gutekanira mu bwiza bwawe mu myaka yose dusigaje kuri iyi si? Twamize ku impuhwe zawe Papa, turokore muri iki gihe turimo. Umwe wese ahabwa iteka n'icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza yafashe wo kumvira izo ntare no kubw'uyu umwanya mwiza afashe wo gusengana natwe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, ni wowe urokora umubiri wanje, ni wowe ukiza ubuzima bwacu urupfu.
ni wowe udutandukanya n'imitego y'abanyaminwa bambikana ibara. Uyu munsi udukureko igitutu cy'amajambo mabi avugirwa ku buzima bwacu. Ni wowe uzibira iminwa yose idendekeranya ibinyoma ngo iduteshe agaciro. Izibire tuje kuguruza ikirere cyiza. Hari abantu batuvuze bazibira inyenyeri zacu z'igikundiro. Hari abantu batwatuye kwa amajambo bazibira inyenyeri zacu z'ubushobozi. Tugovyore mu byara by'abatugeramiye nyagora ku ngoma. Dawudi yaravuze ngo wahengetse ijuru rya undoba mu mazi menshi, ngo mu rudigiri niho wankuye. Ngo tutuboko twacu dufata twiyunze nk'ubwoko bwawe, twiyunze dusabira abacu bataramenya agaciro ko kugendana nawe, twiyunze dusabira abacu bataramenya agaciro ko gukorana nawe, twiyunze dusabira abacu bakibaswe n'urumogo, ubusambanyi, kuraguza, gupfumura n'ibindi bisokuru bibyanda gutaka ibiguma bipfumbagura ibyaha, kandi ibyaha bizana ibyago. Turisengeye ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo adutwikire muri iki gitondo, dutetururwe kandi tubohogwe kuri buri kibi cyose kidutandukanya n'Imana. Mukama Yesu Kristo, kubera impuhwe zawe ntange no kubera izina ryawe ryeranda ryagahebuza ritabara abaryambaje bose, dukiza abaturira imisaya, dukiza abahiga kutubabaza, kutwonona, kudutetereza. Dukure mu minwe yawe bose barondera kuzimanganya ubuzima bwacu kuri uyu munsi w'Imana, udukiza amakuba yose twatawemo n'ab'isi. Mukama Yesu Kristo, we jambo w'Imana, ni wowe udukiza ubushuhe bw'umuriro buca irya nino bukatubuza guhema, bukaduteza guhangayika. Ni wowe nyene udukura hagati y'umuriro w'ibyago byo kuri iyi si. Naho wowe umuriro twebwe ubwacu tutacanye, wacanywe n'abagome nka Nebukadinezari aracana ku ba Mishayeli, wowe urawudukura. Ni wowe udukura ibwina mu nyenga y'ikuzimu, ukatubwira tugwaye ngo garuka, ukatubwira turyamye ngo garuka. Turagarutse Mukama, dukiza akarimi kose gahumanye n'amajambo y'ikinyamakuru umunsi uzoba ukoze. Dukiza akarimi kadendekeranya mu kuduteranya kuba dufise ko ubushobozi.
Abagwayi benshi bumva imenga imitima yabo yamaze kugera mu rupfu. Bagarurire ku mwobo w'ubucumuzi wakoze. Tugirire neza, dutere iteka. Hezagira abantu bose bagushingira inabi. Tabara abantu bose batagira ikibatabara, barya batagira ikibakura kw'abanyabwishimo. Twahisemo ko tuzokwama tuninaza izina ryawe kugira ngo ibisabuzi byose n'ibyago byose n'amakuba byose bituve ko biduhunge kubera kukuninaza. Niko Pawulo na Silasi babikoze, barakuninaje iminyoro yari ibafunze igifungo. Turagusabye ngo igisabisho cyacu cyumvirwe Mukama, udukize urupfu dukure habi. Natwe tuzokwama tugushingira intahe, tuzokwama tukuninaza, kandi tuzokwama duhezagira izina ryawe tubibyaze umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo umukunzi mwiza, amaraso yadutwikira. Duhagurukiye kwiyunga nk'abana b'Imana, twiyunge n'abubaha Imana, bikingura imiryango y'imigisha yacu, bitwikura ubuzima bwacu, tubone kugirirwa neza. Duha umugisha Yesu kuri umunsi w'Imana, twuzuze umutima w'umwiranda, duhabwe umunezero mu byo tubamo byose. Amen. Amen. Haleluya. Imana ibahezagire, Imana ibarinde kubabara. Zinyigisho muzamuhabwa basi zirugurura ikirere ciza ku buzima bwanyu gusumba ibindi byose. Mubimenye mwabigeme mu bwigeme bwanyu, mu buto bwanyu abasore. Musabe Imana ibahe umugisha wo kwama muhabwa inyigisho zishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Birugurura ikirere, birugurura imiryango y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwarahezagiwe, mugire umugisha w'Imana, mugire igikundiro cy'Imana, murambe kandi muroranirwe. Amen. Uwiteka mubakira izindi ntahe, mumubwire mutungire ko ibiganza Imana izomuye gushira habona neza, hama kandi izomuye kwerekwa muri twekuye muri muvukano. Mubyumve ngo mwebwe mwese mwagize icyo mutanga, mubyumve ngo mwebwe mwese igihumbi 50 umuntu wese yarafise umutahe muri kesi sociale, uvuga uwo mugisha yatura uramugerako. Nane nk'ubu nimba ari 1000 watanze, ni miliyoni 10 watanze, uyu munsi yaciye imyaka hafi 3, akaba ari kashimira Imana ku bwawe. Ubanza ko Imana ugenda itaguhaye umugisha. Iryo ni ryo banga ryo kuba umwana w'Imana. Heza kiko.